Ndabaye mwiriwe na mwaramutse ku bakunzi ba BDI Info. Shimire wese maze gukora subscribe sino kwibagira nawe wamadufashije kugira ngo ibiganiro by'iwacu bishikire abana bariya. No munsi hari ubutumwa mfise nkeneye ko tuyaga n'aba diaspora, abarundi baba diaspora. Mvuze diaspora mbavuze abarundi baba inyuma y'igihugu n'ababandi baba bakorera imirimo yabo inyuma y'igihugu cy'u Burundi. Ariko kuri aba diaspora nkeneye kutiyaga ko no munsi ndaza kuyaga hanini n'aba diaspora ari ku mugabane wa Buraya. Kubera iki no munsi nshimiye ko tuyaga n'aba diaspora bari ku mugabane wa Buraya. Mvuze Buraya mbavuze mu ncamake, ariko reka tugende twaza kugenda muri Amerika, tugende muri Europe, tugende no muri Aziya. Impamvu rero nshimiye ko tuyaga n'abo bantu nuko nzi yuko bobo bari kure, baramaze kubona byinshi bitandukanye. Baramaze kugira ico basumbije umurundi ari mu Burundi canke umurundi ari muri Kenya canke umurundi ari muri Zambia canke hariho hose ngaha mu gihugu ngaha muri Afrika plutôt. Guys, nizere yuko benshi muransumbya gukoresha zino mbuga za social media. Uburundi bw'iwacu murabuzi n'Uburundi butishoboye. Uko kutishobora canke uko kurenga muri ivyo vyago nivyo vyatumye abarundi kenshi ducangamuka, nivyo vyatumye abarundi kenshi tugira za spirit zo kwama turondera ubuzima, tuba ba life hunter, ibintu nk'ivyo. Abashakashatsi kuriya ikibi kenshi kahise kabi kagutegurira keza. Nizere yuko muri hiyo gushika bamwe hiyo bamwe babikesha ubwo bubi twagiye turarengamo mu gihugu cy'u Burundi. Ariko rero nubwo biruko twararenze mu bubi, hariho ababurenzemwo baca bibagira hakiri kare bamaze gushika imbere, baca baba nkabaye banyagiputa nk'abanyayisirayeli bava muri Egiputa barushe bakagenda imyaka amajana n'amajana, bamaze gushika imbere, bamaze gushika muri cya gihugu c'isezerano, bakaca bibagira ivyo barenzemwo byose. Bibagiza abana biwabo kazoza kahise kiwabo, bica bituma abana biwabo nabo bamwe bakura ubuzima butari bushemeye canke butari muri gahunda ziwabo. Ndiko ndavuga ivyo birabagora gutahura. Nkuko nabivuze yuko munsumbya byinshi muri social media, murakunda gukurikirana imboga nyinshi ku buzima bw'u Burundi canke ku buzima bw'umurundi abari mu mahanga. Teka tuyage nkuko namaze kubivuga yuko tuyaga kwa rundi bari mu mahanga. Murakunda kuraba ama video canke amafoto canke amakuru menshi avugwa ku barundi bari muri Zambia, avugwa ku barundi bari muri South Africa, avugwa ku barundi bari muri Malawi n'ahandi henshi niwe ndadodagura. Aho usanga umurundi afatwa nabi, agafungwa, agacumukuzwa, agacumukura, bamwe bagapfa bazira utwi wabo, abandi bagapfa bazira ukurondera canke kuba muri ivyo bihugu. Ibihugu byose uno munsi biriko bigerageza gukunda ivyo wabo, biriko bigerageza kwinvestisha amafaranga mu banyagihugu biwabo. Mvuze ivyo ndibaza murantahura. Jesse ndoba n'umurundi ndi muri Zambia, ngo leta ya Zambia yemerewe kumpa ingurane. Biragoye cyane kugira bayimpe, bisaba no itagute, bisaba ibintu birebire mu majambo make, bisaba ibintu birebire kugira bayimpe. Ntibashobora kungaburira bataragaburira umwana wabo. Nawe nyene uri ngaho muri Amerika, muri iyo myaka yahera Amerika byari bihugu, Amerika no Burayi byari bihugu izari kontina tutakunda kumvamo ibintu yo kusanga byikumirana mu majambo make. Ntiwakunda kumva ngo urumva ngo abarundi ngo bariko bafata muri Amerika, umunyarwanda ngo bariko bamufata muri Amerika, umukongomani bariko bamufata muri Amerika, umukongomani ngo cyangwa mu Kenya ngo bariko bamwirukako. Uno munsi isi yose yarahindutse nkuko nabivuze. Isati yahindutse gute? Duha tuvyumva, sinzi ko ari bihuha, ariko tugiye kuraba no ku makuru ku mbuga zimwe za internationale, turabona neza yuko urukurukuru ruhora ruvugwa ku banyamahanga babimukira bari muri Amerika. Twamaze kubona yuko urwo urukurukuru ari yo nkuru.
umugabo Trump cyangwa umuzungu wari we wese azoza kurongora Amerika nazoza kunda umunyamahanga. Barazi iyo twaje tuva, baramaze kutubona yuko twebwe turaba slaves, turabakoreshwa. Niyo mpamvu nubwo yo guhemba nta guhembana umunezero, si bose yego barahari, si bose bazungu. Abazungu babanazi bafise inzigo, imwe mbi cyane, badakenera kubona urundi rukoba rwivanga mu nkoba ziwabo, kandi narijya biyumva yuko ari bo bene Amerika. Biragora gukunda uwundi muntu w'umwimukira. Ati kubera iki mpande ndavuga ivyo byose? Ndabazwa n'umurundi usanga ari hanze, yaragiye hanze akagirirwa ibakwe agashikayo abitewe n'ububi yagiye arengamo, yaba intambara canke inzara canke ingwara, agashika mu mahanga hakuca akora ubwenge bwose buri wabo nk'ababisirayeli, akaca agomba ahubwo n'ababana biwiwe bavukira hiyo kubashiramo umutima mubi, akaca yishiramo ngo jewe sinzosubira mu gihugu cy'u Burundi. Nugombye gusubirayo akaca mwanka, nuwahora hakunda akahamwankisha. Muriko munahora none kuno munsi urutaro ruriko rugosohora, ukaba warafase amatungo yawe yose ugasitaka muri ico gihugu, bakazogusohora, bizoca bigenda gute? Guys, murazi yuko igihugu cyacu kiryoshe. Ndamaze gutembera, nubwo ntamaze gutembera mu bihugu byinshi, cyane ndamaze guhura n'abantu benshi bamaze gutembera mu bihugu byinshi, ndanamaze no kuyaga na bamwe muri abo ndabatuyaga. Hariho na bamwe bamaze gutembera ku isi, ko yansanzwe mfise nanje urubuga rwa Julius Traveler, ndakora ibintu vya traveling, nubwo amagara canke ubuzima butakunda kunyemerera yuko mbandanya ndabikora. Uragenda checking, nta bintu byinshi mpora mvugira kubera ururimi rurashangora. Murazi yuko ukora ibintu vya traveling bisaba yuko ubuzi icongereza gihagije gishimishije ku buryo ushobora gusobanurira abantu karagaciye. Ndamaze kuyaga n'abantu rero benshi bamaze gutembera, mbere n'igihugu cyacu cy'u Burundi. Baramba ati burya bwebwe murafise igihugu ciza, ariko ntavyo mumenye. Kandi nkuko abazungu benshi, si no Burundi gusa, nkuko abazungu benshi bamaze gutembera ku mugabane wa Afrika bavuga ati Africa is God. Kubera iki bavuga yuko Africa ari zahabu? Kubera iki bavuga yuko Africa ari diamant? Kubera iki bavuga yuko Africa ari igitangaza? Barazi ibyo dufise, ariko ntituba proud navyo. None kugira tuwe proud navyo bizogenda gute? Icambere na mbere nkuko nari nabivuze yuko amaleta yandi ariko agerageza gukundisha abanyagihugu babo gukunda iryo wabo, nuko investisha mu gihugu cyacu. Nimba wicaranye umutahe ngaho muri Amerika, utahane ino munsi ino video ndaza kuyihereza kuri leta yacu Burundi. Nimba ufise umutahe wawe uri muri Amerika, ufise amafaranga, ino munsi uhora ateza imbere abandi bantu washize, tufate ufise company waruguru y'ikampani, ino munsi uhora ateza imbere amakori wawe harinja muri Amerika. Ino munsi uhora ateza imbere abandi bantu b'abanyamahanga, nubwo baba bavanze nabi wacu, ariko ntuzoshobora kugurura ikampani kogwamo nabi wacu gusa. Uri ko ateza imbere abandi bantu b'abanyamahanga mwahuriye hiyo. Niwigira wiyumvira ati nzane wa mutahe wanje nkorere mu gihugu. Turazi yuko leta yacu iragoye, cyangwa mu Burundi bw'iwacu buragoye kwakorera neza, kubera ni process igoye canke nagafindo kagoye cyane gukorera business mu gihugu cyacu. Ariko nubwo biruko mukazoguma mustaka hiyo, mustakinzeho nama business iwanyu, mustakinzeho nama budget iwanyu, amafaranga mwara yabise hiyo, nubundi kizobabera ikibazo gikomeye cyane. Kuko impera n'imperuka nkuko biriko bivugwa bizoshika bakugarukane iwacu. None niyo bakugarukane iwacu gacuti yanje, utigeze utegura ibintu byawe hakiri kare, bizoca bigenda gute? Abantu bafise ubwenge akora projet avuga ati iko mpaye ndakora kose utwo nsarura twose ndadusarura ntwara iwacu kugira ndabe ukuntu no kwikomeza bishitse bikaba ngombwa, canke niyo vyashika nk'ikiza bakanyirukana nzofume nsangaho dukeye.
none wega nshuti yanje uratera inzigo muri mugenzi wawe wumvise ati nakakeneye gutaha umwana ngo taha ngo muri kiya gihugu cyabicanye ukaba umwana wawe ukamushiramo uwo mutima w'inzigo azokurira ahantu atazi niyava mbega baramaze kubarya wagifore nawe wakinyamahanga amajambo make y'ikirundi umve iryo jambo ukuntu ritoneka mutima nimba ari takubabaza igumire hiyo nimba ari kubabaza uguru ku mutwe umenye yuko ku mutumba wajuvako hakenewe amazi tumuzana agakampani kazoza karabafasha kabaha amazi umenye yuko ku mutumba uvako hakenewe amashure tumubaterera amakaye bajya abana bibo bazovuga ati mbega urazi yuko umunyeshure umuntu yamufashije ku ishure atamwibagira jewe igihe baza kudufasha ku ishure nigako bakamikaye wayimpaye nubwo ntamumenye no munsi vizaje wiracari mu mutwe wanje ndacyayifise bampaye ikaye ico gihe amakayi wacu twatwawe niga hano bita ku Kirasa muri komine Muhuta amakaye yari yaratwawe bivanye n'ibintu by'intambara yaharenze abadupokeje amakaye bari baje barungitswe na UN uwamuyimpaye mu maboko nuno munsi ndacamwibuka none we kubera iki utova ibuzimu muje ibuntu wibuke iyo wajuva wibuke yuko abanyeshuri bakeneye amazi meza bakeneye yuko amakaye wibuke yuko erega ibyo bintu byose ubikoze so kuvuga ugi neza guys ineza ituri yindi kandi neza uyisanga imbere ariko uko zikibi bro ukazokora ikibi uzokwama n'umuvumo hari abantu benshi bateye imbere mugabo bafise ibibazo bisumba by'umukene wa mbere kwisabaho urumva ariko bo barateye imbere mu muvugo kubera iki ubutunzi bw'iwabo Imana yabushize ku muvumo uzotunga wiri gujinyitse wiri gubabaye wamugira ibibazo byose bibaho mu buzima bw'umuntu urumva ebwo butuma rero ndiko ndabutanga ku muntu wari wo wese waba uri inyuma igihugu aho wo buri hose ariko ndaburungitse na cyane ku bantu bari muri Amerika ko yanzi yuko nibo bafise imitaye burya umuntu ari muri Amerika sinzi ko ari leta yaho bituma batinya badazana imitaye wabo gutangura mu gihugu sinzi ko hari ikintu boba batinya ariko nimba mutinya leta muzofume muyigerageza burya leta y'iwacu ikintu maze kubona ku muntu yugurura uruganda rw'uwiwe akagugurura neza afasha abarundi ni gake bakunda kugwinjiramo mbega gantuze jehoza kugarira umuntu nzi yuko arisha abantu bashika 500 we nkakubabarira nopfa basi nopfa mbaho ndakukwabuye ukazogira inkovu uvuga ati jewe ino nkovu nayikuye ku mugese yari hano nasanze muri kampani urumva abarundi rero kugira dutere imbere no gushigikirana dukore muri community zana imita iwanyu uyishire mu barundi urumva abapime numve ngo nakayananiwe nawe uvuga ngo na jenzo nanigwa umutima wo kunanirwa tuwikuremo urumva ndazi yuko hari abavukiye muri Amerika batazi Burundi batazi Kirundi fumubazana umunsi umwe uzobatembereze mu Burundi batembere bavisite bakora ikintu bita visiting niyo bahakunda Burundi buzoba bwabakunze niyo bahanka hazoba habanse buzoba bwabanse ariko burya ngo ntawanka konka nyina ngo agwaye amahere twese twakuze mu miryango itifashe itameze neza ariko nitwigeze twanka umuryango twamukako burya umuntu nubwo so yoba ari umurozi canke ari umwicanyi bamagati abavuka kuri naka ujamwo ukorokamwo nawe rero nimbuzi yuko uri umurundi wagiriwe ibakwe ugashika hiyo inshuti yanje kebuka ureke gutungira amafaranga yawe mu gihugu fumubaza kace wa muntu ufumuza none nisinza aba diaspora benshi bariko bakora ama projet y'uburimi fumuza ngo mutahe wawe ushire muri projet yo kurima niyo warima igihugu kikabona yuko uriko wimbura kandi uriko ateza imbere igihugu none hari umuntu azoza guha itegeko ngurumva ngo bisaba ngo yuko ngo ikirongo cyangwa c'ibigori wimbe ngo kidandaze yekaye uzobishora aho ushaka mu gihugu cy'u Burundi ni benshi tuzi barima bateye imbere kandi turazi yuko abantu benshi baba diaspora muri ivyo bihugu murafise vision yo kurima cyane twege ngaha muri Afrika tuba tubikora ariko bisaba imitahe minini kandi yaje mu Burundi
amarandi yo kurima aracahari manini, ariko kubera tutaramenya gukorera muri society, kubera tutaramenya ngo kubera tugifise bwa bwoba, benshi bagifise bwa bwoba ati nzanye mutahe wanje hariya nkazogenda kurima njyana amasikaveta nzosanga bayariye n'amatara. Oya, pima wipime rimwe ukazobona bigukundiye, n'abandi bazomenya ati kumbe wa mutipe bimeze uko. Enda gutera inkunga nshuti yanje, nimba utarataha mu Burundi, hari abarundi batereye imbere mu Burundi bikomeje, mugabo rero ikibazo cy'iwabo usanga bafise inziko ndakewa, inoti y'iwabo niribwa usanga afise amarira asumba yandi yo kwa Yobu, ugasanga umuntu yaracinyitse yarariye umusaya ngo yararushe. Warushe none wararushe tubipfe tubizire, wararushe wariruhiye. Nibice bisaba yuko uvunagura mugenza ngo nuko warushe, we wararushe n'abandi bararushe, none yari warajyana kwese twatoriko twarondera, ariko kubera tubironka mu nzira zitandukanye niwo bironka urushe ngo ucugira inziko. Urumva ganshuti yanje, mwebwe rero muri hiyo mwateye imbere mu Burundi no munsi, abanyagihugu benshi baguma birukanga kubera ko twabuze basi n'amakampani basi dukoreramo. Bino bihugu byo muri Southern Africa abanyagihugu benshi bakora amakampani, niyo mpamvu niba narira niba naryogora aza ahantu ashobora kuronka $200 ku kwezi. Ndasi yuko nga hiyo amafaranga moyaca mu minsi 2 twege hino tuyahembwa ku kwezi, kandi yawe n'abadashikana n'igice cyayo nirobo yayo batashikana, mugabo ugasanga barabaye. Je mwanda bakarorero ku bantu bari mirengare badandaza irengarenga. Umuntu adandaza irengarenga Bujumbura nigi usanga zidandariza mu modoka, ugasanga araza parking imodoka yiwe nimba ari Ford za Hilux za Ford aparkinze ariko adandaza irengarenga canka amashu. Ariko twebwe ni hatari ni, kandi benshi usanga ari aba diaspora, ari mu diaspora usanga ari nabo ba diaspora, kandi tugiye kuri ico kibazo ba diaspora usanga bafise inzigo n'ubwo yotaha mu gihugu akabona yuko hamera nkababwira abandi, asubiyeyo hariya kugira kuba basubiye hariya avuga ati ngiye kudandaza utwi wanje twose nce ndisubiriye, nkababwira ni nk'umuntu yoboye umugina w'ubwoba canke ubwimegeri, azohemuka bwose buheze canke ubaye disappeared, bwabwoba bwose bunyitse wase komera nazo sangwa kubwira ujya bwoba Mungu naho ndabukura hariya. Ivyo mitima rero tuyivanemo, tumenye guhana amakuru y'ubuzima. Ibihugu turimo biriko biratwanka ndabisubiyemo, bariko badufata nabi kubera iki? Twarabuze ibyo dukora iwacu, twarabuze ibyo dukora. Umwana yavukiye ku nkengera za Tanganyika kurazi kuroba, kubera iki? Nta kandi kaza ashobora gukora, kandi henshi muri izo nkengera za Tanganyika kubera henshi usanga ari ahantu h'imisozi. Nubwo urima niwovuga ngo ndarime ngo ndabigire nka business, urimye urumogi, uraza urumogi ntaho gwahanka no kumabatu arurimako. Nuko bimeze. Hama rero no musi nitworandira guys, no havasanga tuvuze byinshi, murazi yuko namaze kubasezeranya yuko tuzokwama tuyaga ikintu kimwe ariko kigice kimari abanyagihugu canke abarundi. Nukuri nimba ufise umutahe uri muri Amerika tawukore mu Burundi bataragusohora, ujya ahantu uri baguhaye itegeko akaci wa muntu, none muzi abari mu nkambi ahimutabira nge babirukana, hariho nabaciye batisha vukunzu bashika bazimenaguye. Kubera iki? Yashize ku isoko arabura no yimugurira, mfuma ndayiturira ko ndayisiga hino. Bahige bavuga ati tubahaye imyaka 2 muzobe mwatashi wanyu. Iyo myaka 2 nimba ubufise imodoka babazungu nabasha bigwaza ateka nani zo tugura, none muzozuriza indege. Ariko waramaze kwipangira akarere uzotaha i Burundi, uvuga ati je narapanza akarere imodoka iri mu rupangu kandi ntiyaboze, nzoshika ndayinyonga icamye ngo naho ndayizinyonga muri Amerika. Nidukeneye yuko tuzotezwa imbere n'abandi banyamahanga, basi tuzofuma dutezwa imbere n'abarundi biwacu bake, ariko tuzobe proud nabo barundi nyene bake. Vuga ati bano barundi batunze igihugu. Nongere ndabaha karore kanye mabwira cyo tumara igiha ikiganiro. Ngujya Dangote umugwiza atunga wa mbere ngaha muri Afrika, akongera akaba no mu bagwiza atunga benshi kwisi. Urazi aba Nigeria abeshezeho ujya, abeshezeho aba Nigeria barenga 1 miliyoni bakora mu makampani yiwiwe, mu nganda ziwiwe.
mu buzi bwiwiwe. None kubera iki namwe mutoza ngo mube nka ba Dangote tuzoba kubitiremo ibiririmbo tubaririmbira indirimbo? Reka buryo umuntu afashije igihugu agatanga akazi no ku bantu nubwo wabashikijana canke amajana 3 bro, hajya uwo muntu mu Burundi abatanzwe n'Imana. Reka namwe rero dusaba Imana ibaduhe mutahe dufashanye kugira ngo ntituzopfe bamwe turabashomeri. Nuko byari byo nari nkende ko tuyaga. Murakoze cyane, reka nshimire wowe uhora dukurikirana uri mu mihinga itandukanye, haba muri Afrika, nimba uri muri Asia canke Europe canke Amerique. Nimba kino kiganiro cagushimishije bishire muri commentaire, wongera ugire n'intererano utereramwo ngaho. Murakoze cyane, love you so much, God bless you.